umugore atashobora kuza ababikora bazumva navyo andongorera iruhande y'amazi abasuma. Kaze muri kino kiganiro ca Burakeye. Mugaho ico bikora cyose turumva ko ijambo ry'Imana rigomba kutubwira ingene ukwiye gusenga. Vyukushima Imana wongere uyitazire kugira uhazwe n'ubuntu bwayo kuri no musi mushasha Imana ikwera. Mwese muriko murumviriza kino kiganiro ca Burakeye, mwese muriko murumviriza kino kiganiro, Imana ibaha umugisha, Imana ibagirire neza ingene mweneye kino gitondo kumviriza kino kiganiro ca Burakeye. Imana ibaha umugisha, Imana ibagirire neza, Imana ibaha ivyo mwayisavye, mwumve muhezagirwa. No musi tugomba turabe amajambo aboneka mu gitabo c'uwavugishwa n'Imana Yesaya nico tugomba turabe. Ni igitabo gifise ibice 66, maze ko na Bibiliya ifise ibitabo 66, urumva ko naco kigereranya na Bibiliya. Yego kandi kivamo ibintu vyinshi, ibintu bitari bike. Ego reka rero dusome amajambo ari muri igitabo ca Yesaya igice ca mbere, basoma ku murongo wa 15. Havuga ngo nimwatega amaboko yanyu nzobahisha mu nyonga hanje, mbere naho mwonsenga amasengesho menshi sinzobumviriza, amaboko yanyu yuzuye ibitenga vy'amaraso. Imana idufashe. N'amajambo akomeye uhoraho yariko aragiriza Abisirayeli muri iki gihe cari igihe bifata nabi, aragezaho igihe ugasanga nta butungane buhari mu gihugu, nta butungane bwari buhari kuko abantu baranyaga abandi, abantu baradendereza abandi, abantu barafata abandi ko bashatse. Hanyuma rero muri ico gihe rero bamwe bakica abandi, bamwe akagira intuzi ibintu bitari byo. Imana rero birayibabaza, ivuga rero aya majambo, ituma umukozi wayo Yesaya iramubwira ati Yesaya genda ubabwire aba bantu ati naho bariko barasenga sinzobumviriza. Ego naho musenga amasengesho menshi, naho mwamuriko murasenga amasengesho menshi sinzogenda ndayumvirisha. Imana yararahira avuga ati naho ugira amasengesho menshi, ugira ibiteramo byinshi by'amasengesho, bagaterama basenga Imana kugira ngo bayisabe ivyo bagomba, Imana ntizobumviriza, ntizobatega amatwi, kubera ko hariho ibintu bitameze neza. Ngo amaboko yanyu yuzuye ibitenga vy'amaraso, amaboko yanyu yuzuye ibitenga vy'amaraso. Aba bantu bo mu gihe ca Yesaya, ciki gihe ca Yesaya cyo mu mwaka w'amajana 7, abantu bari bameze nabi, abantu bakora ivyaha vyinshi, bigatuma Imana itumva. Imana ivuga ati sinzogenda numvise amasengesho yanyu. Abantu bakora ivyaha, bakarenganya abapfakazi, bakarenganya imfuvyi. Ivyo byose vyatuma Imana biyibabaza, iravuga ati jewe sinzogenda numvirije amasengesho yanyu, naho muyasenga ari menshi. Imana itubabarisha. Turabe iyo turiko turasenga, mbega dusenga turabe ingene kumbure tubatunganije imitima yacu. Hari abantu bavuga ngo mbega ni kuko Imana itatwishura, kubera iki? Kubera ko hari ibintu, hari ico mupfa n'Imana, kuko hari amatati hagati yawe n'Imana. Imana ntizogenda ikumvise, Imana ntizogenda ikize kumva, oya ntizogenda ikumvise. Nuko umuntu amanza akihana akabanza agategura umutima wiwe, amaze gutegura umutima wiwe, hanyuma Imana ikamubabarira, imaze kumubabarira, hanyuma akabona gusenga, asenga Imana. Nandi ivuga ngo ati nimwantega amaboko yanyu
nzobahisha mu nyonga hanje. Abantu nibatega amaboko ati shirako mana abako duhezagira, Imana izoshisha mu nyonga zayo, mu maso hayo, aho kurakuri ya maboko izoshira abahirya. Ni kwivuga izoshira abahirya, irabahirya. Nkavuga ngo mbere naho mwosenga amasengesho menshi sinzobumviriza. Imana idufashe cyane. Ntazogenda uhoraho, ntazogenda abumvirije, ntazogenda yumvirije abo bantu n'abo musenga amasengesho menshi. Imana ntizogenda yateze ugutwi, ntizogenda yumvirije ugusenga kwabo bantu. Nicyo gituma rero nagomba nakubwire no munsi, wowe utagira imigeneranire myiza n'Imana, biragoye ingene ikumbure Imana ishobora kukumviriza, biragoye ingene Imana ishobora kukwishura. Nivyoroshe, nivyokunda, nivyokunda. Reka dusome mu gitabo c'Abami icya mbere igice c'8 ku murongo wa 22. Kumbe isengesho rya Salomo. Salomo araheza ahagarara imbere y'igicaniro cy'Uhoraho, ishengero ryose ry'Abisirayeli rirorera, agaranzura amaboko ayatumbereje mu ijuru, aravuga ati Uhoraho Mana y'Abisirayeli, nta mana ihwanye nawe, wereye hejuru mu ijuru no hasi ku isi, ni wowe wama ushitsa amasezerano. Haleluya. Ukagirira imbabazi abasavyi bawe bagendera imbere yawe bitonze n'imitima yabo yose. Amen. Nguyu Salomo ariko arasenga isengesho ryatumye Imana ryumvira. Imana yararyumvise. Imana yarumvise isengesho. Kubera iki? Yarasenze isengesho yitunganije. Byerekana ko rero mu gusenga kwacu tukwiye gusenga twitunganije. Iyo tutitunganije ibyo dusenga byose, Imana ihisha mu nyonga hayo amaboko yacu twateze. Imana iyo twataritse amaboko ngo tugozasenga, Imana irahisha amaso yayo. Hanyuma kandi urumva n'amasengesho asengwa Imana nishobora kuyumva, nishobora kuyatega ugutwi. Imana idufashe cyane. Ariko ngaha turumva neza ngaha ikintu kimwe avuga neza. Ngo Salomo araheza ahagarara imbere y'igicaniro cy'Imana, ishengero ryose ry'Abisirayeli rirorera, agaranzura amaboko ayatumbereje mu ijuru. Ya maboko arayatumbereza mu ijuru, Imana ihanga amaso. Haleluya. Imana ihanga amaso amaboko ya Salomo ataritse. Byerekana ko iyo dutaritse amaboko yacu atacayahumanije, amaboko yacu atacatumye aba mesa, n'ukuri Imana iraba ku biganza byacu. Hanyuma ngo yatumbereje mu ijuru, aravuga ati Uhoraho Mana y'Abisirayeli, nta mana ihwanye nawe, uhereye hejuru mu ijuru no hasi ku isi, ni wewe wama ushitse amasezerano, ukagirira imbabazi abasavyi bawe bagendera imbere yawe bitonze n'imitima itanduye. Uyu Salomo yari yazanye umutima witonze, umutima utanduye. Haleluya. Umutima witonze, umutima utanduye. Kandi Imana ivuga ngo umutima umenetse, umutima ujanjaguritse imbere y'Imana, Imana ntizowukengera, Imana izowumviriza. Nicyo gituma rero raba nawe umaze igihe usenga, uraraba neza ubwo amasengesho yari kurasenga nibituma Imana itayumva, kubera ko hari ibintu kubonana ku maboko, kandi ituma itaraba ku biganza byawe iyo bitaritse, itabirabako, kandi igaca yihisha mu inyonga zayo ikazihisha, kandi ikavuga ati isengesho ryawe sinzogenda ndaryumvise, izogenda iteze ugutwi. Imana idufashe cyane. Ore kwako nagomba nakubwire rero, uhitemwo
uno munsi uhitemwo uhindukire umanze usaba Imana imbabazi. Imana mbabarira, Imana ngirira imbabazi, Imana ikugirira imbabazi. Ari ibyo wakoze, warakoze ibyo wakoze mu ibanga, wibaza ko Imana itabizi. Hari abo wishe, hari abana wakoroye, hari abakobwa bakoroye inda, hari abahungu bafatanije n'abakobwa bakorora inda. Imana ivyo byose Imana irabizi, Imana irabizi, kandi ugira kwikora nanje nawe. Amaboko yawe arisara, amaboko yawe arisara. Ushobora kuyatarika imbere y'Imana ngo Imana ikumvirize. Nibikunda Imana nishobora kugutega amatwi, kubera ko ibyo wononye, ibyo wavuruze, ibyaha wakoze bidahimbara Imana, ubusuma wakoze, ubusambanyi wakoze budahimbara Imana, bituma Imana ngo yihisha mu nyonga zayo. Nirabe amaboko yawe atarise, amaboko yawe atarise, kandi n'isengesho ryawe ntibyumve. Uraraba neza, ewe igituma Imana itumva isengesho ryawe, urabe neza amaboko yawe areba, umutima wawe ureba. Saba Imana ati, Imana mbabarira, Imana ngirira imbabazi, ndamenye ko nacumuye, ndaje imbere yawe. Watanze umwana wawe ikinege kugira ngo umwizera wese ntazopferwe, ariko hapfa ubugingo budashira. None ndamwizeye, ambere umwami n'umukiza wanje. Wasenga iryo sengesho ati, mfuta mu gitabo cy'urubanza, unyandike mu gitabo cy'ubugingo. Uno munsi aragufuta akwandike mu gitabo cy'ubugingo. Hama niwamusenga azokumviriza, niwatarika amaboko azoyarabisha ko, nk'uko uyu mukozi w'Imana Salomo Imana yamurabishije ko amaso arambere iramubwira ngo nsaba icyo ugomba cyose ndakiguha. Imana nishyura cyane. Ndama jambo Imana yampaye yaburakeye, mwese muyumvise. Imana ibahe umugisha. Mana data twese yagiye mu ijoro, hezegera no majambo yaho umugisha, kugira ngo umuntu wese yumvise akaba mukoze ku mutima, afukama hageze agusaba imbabazi ati, Mana ngirira imbabazi, nazo have abona ibibi bisumba Mana yacu gira neza, kuko uzoba wamukuye kwinyonga zawe, uzoba wamukuye ko Mana yacu gira neza. Utariko wumviriza isengesho ryiwe azogira ibibazo. Mana yacu gira neza, ndakwinginze Mana ubabarire, kuko uri umunyembabazi nyinshi. Ngaba ariko aragusaba imbabazi, bagirire imbabazi, bagirire neza kuri Imana. Reka icyubahiro n'inganji bikugaruke ko gakoze ko byose bikora byose, tukaba dusenze mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo, amen. Mwese mwariko murumviriza kino kiganiro burakeye. Imana ibahe umugisha.